ndabaramukije ba nyakubahwa mutuye isi yose ab'Imana yagiye neza, yego mwese Imana ibahezagira muri hose, abari aha mu Burundi n'abari hanze y'igihugu, Imana ibahezagiye cane, nitwa Niyoyituriza Vianney, umurasa amasasu 28 ariko Uwiteka yaracanzigamye, yego nagerageje gusaba ubufasha ariko nabubuze, barungitse ko noja kwigwiza hanze ariko nabuze ubufasha bwo kuja kwigwiza hanze, none ubu ndaremvye cane, yego ndamerewe nabi, yego murazi yuko barindashe mu maguru bakandasha mu nda, mu gataga hose, mu kanwa hakarashe amasasu 5 nta musaya mfise, nta menyo nta munwa, ubu n'akamashini kangaburira karahiye, yego banyakubahwa ndabasavye mumfashe cane, Imana ibahezagire cane, na ka kuguru kwashe rwose burundu kugomba gutwika, yego uwo yahezagiwe n'Uhoraho, yego mumfashire ukuntu noja kwa muganga, muntabarize hirya no hino, muramukoze, Imana izobahembura abavyeyi, mba mu Cibitoke ca Rugombo, mu Gasenyi i Buganda, kw'ibarabara rya 4, Imana ibahezagire, ndashimira umuntu wese agiye kwitanga kugira ndabe yuko nosubira kururanirwa, ndabe yuko ubuzima bwobandanya bukebuke, Imana ibahezagire cane, murakoze. Ubu ni Niyoyitungira Vianney, umwe yaraswa amasase 28. Ntitwashoboye kubashirirako ifoto yiwe igihe bari bahejeje kumurasa nk'uko kose, ariko amagara ntiyabaye agisubira kumworohera, bamurungitse kuja kwivuriza hanze. Imyaka 4 iraheze yarabuze ubufasha, twaratabaje turasubira turatabaza gushika n'ubu ntibirakunda, amagara yiwe aguma asinzikara. Rero bantu b'Imana, umuntu yogira ico ashobora guterera, agiterere akorera Imana, nuko agaruze umunezero wa Vianney. Ukeneye kumurondera yomurondera kuri izi nimero, kuri WhatsApp uca umutora. Tugire Kristo.